Severe usaba iki inzego z'igihugu? Ubwa mbere, mu minsi iri imbere umugwi Severe usaba ko inzego zibifitiye ububasha zokwiga zikongera zigatora ibwirizwa yemeza ko mu Burundi habaye ivyaha vy'ihonyabwoko vyakorewe abahutu mu Burundi mu 2022 2023. Ubwa kabiri, umugwi Severe urasaba inzego z'igihugu ko zoshiraho ibwirizwa riha ikibanza kiboneka abarundi bipfuza gusaba ikigongwe abo bacumuyeko, ryongera ryihaniza abahakana ivyaha vyakorewe abarundi batandukanye mu 2022 mu 2023. Hari abarundi bazovuga mu nyandiko, mu majambo no mu ngendo za misi yose ko atavyaha vy'ihonyabwoko canke ivyaha vy'agahomerabunwa bitoteza kiremwa muntu vyabaye mu gihugu. Iryo bwirizwa nivyo rizoba rishinzwe guhana. Hari abarundi bakorewe amabi yabasizemwo amaganya, akabonge n'agahinda. Inzego z'igihugu zofasha zikigisha kugira n'ababuza ababo babishoboye bagira kigoro ko gutanga ikigongwe. Abakoze ivyaha vy'ubwicanyi canke banyaze imiryango urukomba amazi bazwi kandi biyizi, inzego z'igihugu zobigisha gusaba ikigongwe abo bacumuyeko no gusubiza ivyo banyaze. Abanse inzira y'ikigongwe itanzwe na leta bazi bonyene ivyo bakoze mu 2022 mu 2023, nta yindi nzira bazoba bifuza atari y'ubutungane. Ubwa gatatu, umugwi Severe urasavye leta y'u Burundi itegure neza gusaba ikigongwe abarundi bose kuko ivyaha vyahekuye imiryango n'igihugu mu 2022 vyakozwe na leta y'ico gihe yarirongowe na Perezida Michel Micombero. Ubwa kane, umugwi Severe urasavye inzego zirongoye igihugu gushinga umunsi w'igihugu wo kwibuka ihonyabwoko ryakorewe abahutu bo mu Burundi. Ubwa gatanu, ikindi umugwi Severe usaba inzego z'igihugu ni ugusubiza agateka abagandaguwe bitwa bamenja, rehabilitation, n'abasigaye bagaca bitwa bamenja. Abo bose bakwiye gusubizwa agateka. Ubwa gatandatu aribwo bwa nyuma, hari amazu n'amatongo y'abapfakazi yanyazwe mu gihugu cose mu 1972 1973. Harakwiye igikorwa cimbitse gikorwa mu bwitonzi no mu buhinga cofasha guha impozamarira abanyazwe no gusubiza ivyanyazwe iyo bikiboneka mu matungo y'ababinyaze. Icegeranyo dushikirije abarundi kirahambaye, benshi bari bakirindiriye kuva kera. Turasavye abarundi bose kwitonda bategere ko ukuri kuvyazingamitse igihugu ari ingazi izodufasha kushinga inkingi zo kunwanisha abarundi. Ibi bisohotse uyu munsi dukwiye kubishimira Imana, kandi ntihagire umuntu n'umwe agira umutima uhagaze.